bacana bitwa politiki jana uga mu politiki jana uzibiye Umucamanza mwiza no ufise ijunja n'ijambo. Ivyo navyo bikunda mu gihe umucamanza yaciye urubanza kurikije amategeko nkuko bishikirizwa na Nestor Kayobera arongoye sentare y'umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko mu kiganiro yagiranye n'abacamanza barenga 400 bo mu gisagara ca Bujumbura hari kuri uyu wa gatanu mu kakaro mwaka 2021. Kubwa Kayobera nta gihugu gishobora kuvuga ko cikukiye mu gihe abacamanza badakora mu bwigenge bubahiriza amategeko. Jana uga mu politiki jana uzibiye twara kwa kiwacu dusoma amategeko procedure urubanza y'ubushito mu mwiherero bavuga 60 jours bavuga ko utarusomye uca werekana icyo utarusomye bijuko ariko utarusomye kandi bateka kurusoma ugasoma umwaka umuntu kwitwa kwa urabona ko se ntati bavuga yuko bigenda uko tunabona bamatinyaka ibata kurikiza kandi babambye yuko none bari ko nase nta ucuba nunze nayi umucamanza c'est la profession la plus noble du monde. Nubwo biruko bamwe mu bacamanza bavuga ko ubwigenge ahanini butosekara bivanye no kugene babayeho. Nyabenda Andre umwe mu bacamanza ba sentare dasanzwe imanza z'amatongo n'ayandi matungo abaza icumuryango wa Afrika y'ubuseruko bagiye gufasha kugira abacamanza b'abarundi baje ku rwego rumwe n'abandi bacamanza bo mu muryango wa Afrika y'ubuseruko mu bijanye n'uburyo baronka. Muzodufasha iki kugira ngo le statut de magistrat burundais ije au diapason avec les autres statuts de magistrats de l'East African Community. Kayobera Nestor arahumuriza agira ati ibintu ni buke ariko igihambaye nuko bobanza bagakora bakurikiza amategeko. Arabushoboye Nyabenda. Agenda buke. Bigenda buke. Harmonisation yayo ni buke. Reka twa gutungane ofisi tunja n'ijambo ko ritara kose. Wero problem. Tuchimati mezereza sasa. Ariko ko nabizuku. Ntaja muzoronka uchimazi mezereza. Uzoyikurahe. Nindazo ni. Bawukurira mu nama kereke pa. Kuri pera sena ukurwa kuri star. Ukurwa kuri star. Donc reka twatugire duchimazi mezereza. Duguriza amategeko. Imazi shirika tuzekite. Abatwitura tubakire neza. Abo dufunga imazi gufunga zigerede neza. Abari kugwa to ibintu byo bigore neza no kusubukira. Nawo tojera haya muri forum of justice. Chuya na avoka avuye quelque part. Afise nzenya. Freedom of expression. Sababu nzenya. Tuhega, tena kwa bizoza, Nyabenda bizoza, nishati mali, nizo tuzanga kwa twishanje. Ariko dans le cadre de l'harmonisation, haro commission de l'harmonisation, imenyuma na ministre de la justice, ariko bariko barakora ubiza muri forum y'abaperezida b'amakuru supreme. Ko kubahiriza amategeko y'igihugu ngo ni kimwe mu vyotuma haja mu ngiro ibintu bitatu umukuru w'igihugu yashikirije ku munsi mukuru wo kwibuka imyaka 59 iheze Uburundi buronse intayo yo kwikukira. Ivyo navyo akaba ari ubutaka bw'u Burundi, ubuzima bw'umunyagihugu w'umurundi hamwe n'amategeko y'u Burundi. Nkuko nyine fwe ngo tundi yahivuze itari kimwe yavuze neza ibintu byo kwirinda n'ibintu byo kubaha. Ubu rero heza bavuga ati bene bacu bacamanza kwiza amategeko. So amategeko. Imanza muca mukubize ijambo y'incho mukuru yavuze itari kimwe kwikukira. Kubahiriza amategeko. Nukwaza mwene gihugu kugira ngo imanza zimwe kumwe usata gisumwe mu shwara maguru izo zajarusha. Ibe sentare z'ukuri ikimanza zifise intumbero ikomeye.